Hari tariki ya 21 z'ukwicumi mu 1993 igihe Prezida Melchior Ndadaye yagandagurwa. Imyaka ibaye 31. Hari haheze amezi 3 gusa ari umukuru w'igihugu. Yarahejeje gutsinda amatora ya mbere yitabiriwe n'imigambwe myinshi kuva hatanguye amarepublika mu Burundi. Mbega uyu munsi uwogaruka ku byaranze Ndadaye yovuga iki? Niyo nkuru nyamukuru turabira hamwe kuri uyu wa mbere. Mwiriwe cyane, ni David, nizere ko meze neza. Hari ibintu usanga abantu batazi ku buzima bwa Prezida Ndadaye. Prezida Sylvestre ntibantunganya yafatanije urugamba na Ndadaye mu guharanira ko demokarasi ishika mu Burundi. Yaraganiriye na Yaga. Yavuze ko Melchior Ndadaye yakunda kuba kumwe n'abandi kandi akagerageza no kwiryohera. Ngira muramaze kuyibona ku mashusho yasohotse yambaye ikabutura ariko aratamba akaziki n'umufasoni bakorana muri Meridian Bank. Ikindi naco mwomenya nuko mu buto bwiwe yari umukinyi akomeye mu rukino rwa karate. Ntibantunganya yavuze ko yari afise umusipi wa karate wo hejuru. Ngo Ndadaye kandi yarakunda kunyonga imoto, ku buryo igihe batahutse bavuye mu Rwanda wewe yatashe n'imoto yitwara arashika ni wabo inyabihanga. Iyo moto yari yayiguze mu mahera yaronse mu bwigisha. Prezida Ntibantunganya yaravuze kandi ati ikindi nibuka mu buzima bw'ubuyabaga bwa Prezida Ndadaye nuko yakunda gusoma ibitabo cane. Ngo yaraheza akazara nandika ivyiyumviro bihambaye biri muri izo bitabo. Wacu usanga afise ubumenyi bwinshi mu bisata bitandukanye. Hambavuye gusoma ibitabo vya Karl Marx na Lenin, ngo yarakunda no gusoma ikintu cose cyavugwa ku Burundi. Ikindi twovuga kuri Prezida Ndadaye Melchior nuko amaze gushika ku butegetsi yerekanye ubudasa mu gushinga leta itangaje. Imbere yuko tuyigaruka ko twibukanye ko amatora yo mu kwa gatatu mu 1993 Prezida Melchior Ndadaye yabaye uwa mbere ku majwi 68 n'ibice 75 kwijana. Uwa kabiri yabaye Pierre Buyoya ku majwi 32 n'ibice 39 kwijana. Undi mukandida yaje ubwa gatatu yari Pierre Claver Sendegeya yaronse ijwi rimwe n'ibice 44 kwijana. Urubuga rwa kaminuza ya Anvers mu Bubiligi ruvuga ko intara ya mbere yatoye ku majwi menshi Melchior Ndadaye ari Cibitoke. Yamutoye ku rugero rwa 84 n'ibice 87 kwijana. Naye ya nyuma yamutoye yabaye Cankuzo. Tugaruke rero kuri ya leta ya Ndadaye. Bwabaye ubwa mbere muri Afrika umushikiranganje wa mbere abo mukenyezi. Ndadaye yatoye umufasoni Sylvie Kinigi wo mu mugambwe y'Iprona abari wagena muri iryo banga. Ndadaye kandi yaratangaje benshi mu gutora abandi bashikiranganje. Intara ya Bururi atakomokamwo yari ifise abashikiranganje benshi gusumba izindi muri leta. Bari 6 bose hamwe. Iyakurikira yari Bujumbura yari ifisemo 3. Naho Ndadaye yava Imwaro ntivyatumye acaha amahigwe menshi abo bava hamwe kurusha abandi barundi. Kubwa Leonard Nyangoma, Ndadaye yashatse gukengurukira abanyabururi kukungere bitanze mu gutsimbataza Frodebu. Komite nyobozi ya mbere ya Frodebu yari igizwe n'abanyabururi ku bice 50 kwijana. Twokwibaza kandi tuti nizihe nkingi Prezida Ndadaye yari yifuza ko zishigikira Burundi bushasha. Imbere y'inama nshingamateka Prezida Ndadaye ari kararahira yarashikirije ibigiye kuranga Burundi bushasha. Ubwa mbere amahoro kuri bose mu ngo mu mitima. Uzoyonona amenye ko abarundi amamiliyoni bazomugwanya bivuye inyuma. Ubwa kabiri agateka kazina muntu mu bice vyose kuri bose. Ubwa gatatu ubumwe nyakuri bushira imbere ubutungane kuri bose mu kwitwararika gusabikanya itunga ry'igihugu ku bantu bose. Ubwa kane ukwishira no kwizana kuri bose bikabonekera mu kwidegemvya no gushikiriza ivyiyumviro mu nyifato ya demokarasi. Ubwa gatanu ingendo yo gukunda ibikorwa kugwiza umwimbu kuri bose. Ubwa gatandatu ari bwo bwa nyuma gusabikanya itunga ry'igihugu atakwigungana amatungo y'igihugu, umwe wese aronka icyo afitiye uburenganzira. Mbega vyoba vyarakurikijwe? Mutubwire muri commentaire. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje zosubira ejo.